niki ivyanditswe vyera bivuga ku muziki n'indirimbo niki ivyanditswe vyera bivuga ku muziki n'indirimbo. Ikaze kandi kuri Brightness Burundi hamwe n'ikiganiro gishasha umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera. Iki kiganiro nkuko twabibabwiye mu ntangamarara cishura ikibazo ngo mbega niki ivyanditswe vyera bivuga ku bijanye n'umuziki hamwe n'indirimbo. Imana ni Imana tudashobora kuvuga ikintu na kimwe mu gihe tutarongowe n'ingene y'ubwayo yihishuye. Mwibuke Imana ni mpwemu, ntitwoshobora kuronka n'ijambo na rimwe tuvuga kuri yo. Mugabo ubwenge bwayo, mu bushobozi bwayo yarihishuye muri kahise kugira ngo dushobore kuzuyimenya. Yarashobora no guhishura ikindi kintu cose dushobora kubonesha amaso, dushobora kumenya kugira ngo vy'ukuri tumenye ivyo bintu impamvu bihari. Rero ayo makuru yose yaregeranijwe mu gitabo citwa Bibiliya. Nico gituma ivyanditswe vyera ari vyo bigiye kuturongora muri no rugendo rwose. No musi rero tugiye guhera ku kwishura kibazo mbega ninde sekuruza w'abanyamuziki. Turabona abavuza umuziki, turabona abaririmba, turabona ibicurarangisho, turabona ibintu bitandukanye ifatanye n'umuziki. Mugabo ninde sekuruza wabo? Ninde muntu wa mbere muri Bibiliya atangura kuvugwa ku bijanye n'umuziki? Benshi hari igihe biyumvira ko ari Dawidi, mbega yoba ari we? Ikaze cane muri kino kiganiro. Ugisoma Bibiliya uhejeje ibice bitatu vya mbere, igice ca kane c'igitabo ca mbere c'itanguriro niho uza gusanga havugwa ibijanye n'umuntu wa mbere ku bijanye n'umuziki. Munkundire nsome uyo murongo, itanguriro kane umurongo wa 21. Havuga ngo murumuna we yitwa Yubaru, niwe sekuruza w'abavuzi b'inanga n'imyironge. Ndasubiramwo, murumuna we yitwa Yubaru, niwe sekuruza w'abavuzi b'inanga n'imyironge. Hano somye umurongo umwe wonyene, ariko kugira ngo dushobore gutahura inkuru muri rusangi canke aho uyu murongo ukuwe, biradusaba kubanza kwitegereza ingene umwanditsi w'igitabo c'itanguriro yatanguye yerekana ibijanye n'ivy'Imana yahishuye. Ubwa mbere atwereka ngo ubwa mbere na mbere mu ntango y'ibintu byose Imana yaremye ijuru n'isi. Yaremye ivyo tubona byose bishobora kuba biri kw'isi. N'igihe twitegereje ikirere turabona ivy'Imana yaremye. Ariko kandi si ivyo gusa, Imana irarema, iratandukanya umuco no mwiza, umurango n'ijoro. Irarema icerekana umurango nk'izuba, icerekana ijoro nk'ukwezi ndetse n'inyenyeri. Irarema ibiyaga, ishiramwo amafi, hanyuma irameza ibiti bitandukanye, ivyatsi bitandukanye, ndetse n'ibikoko, yaba ibiguruka, yaba ibikwega inda hasi. Ni ukuvuga ngo ibintu vyose dushobora kwitegereza kw'isi Imana irabishiraho. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ivyo vyose vyari bimeze neza. Nta kintu na kimwe cari kibi cari gifise ububi kanaka. Inyuma y'ivyo tubona neza Imana irema umuntu wa mbere. Umuntu wa mbere Imana yaremye, Bibiliya imwita Adamu. Adamu kugira ngo Imana ishobore kumurema yafashe umukungugu wo hasi, hanyuma iramubumba, imuhumekeramwo impwemu, acaba uwufise ubugingo. Mu nyuma tuza kubona imusinziriza ikamukuramwo urubavu, urwo rubavu ica irubumbamwo umugore. Baba abantu babiri ba mbere batanguye kubaho. Mu nkundire
twitegereze rero abo bantu babiri bamaze kubaho ingene tuza gushika kuri wa murongo. Mugume mukurikirana kino kiganiro. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, abavyeyi bacu ba mbere ni babiri Imana yaremye mu buryo buri special. Ubwa mbere Imana yaremye Adamu, bwa kabiri imuhereza umugore Eva. Aba uko ari babiri baca bavyara Kayini hamwe na Abeli. Aba bana uko ari babiri hari vyabaye igihe cabo nkuko umwanditsi abitwereka mu gice ca 4. Atwereka ko Kayini ubwa mbere yari umurimyi, hanyuma Abeli nawe yari umwongere. Musi umwe bashikanira Imana, Kayini azana mu vyo yarasanzwe yarimye nk'umurimyi, hama Abeli nawe azana ivyo yarasanzwe yoroye nk'umwongere. Umwanditsi atwereka ko Imana yahisemwo ishikanwa rya Abeli, ntiyahitamwo ishikanwa rya Kayini. Ivyo vyace bituma Kayini agirira ishari rirenze urugero kuri mwene wabo Abeli gushika yaho yaciye amwica. Kuvuga abana babiri bavyawe na Adamu na Eva, umwe arapfuye, ivyiwe birarangiye, haciye hasigara Kayini umwicanyi. Ariko kandi hano aza kuvyara Henoki. Kuri Kayini hakomoka Henoki, Henoki akavyara Iradi, Iradi akavyara Mehuyayeli, Mehuyayeli akavyara Metushayeli, Metushayeli akavyara Lameki. Mbega inyuma ya Lameki habaye iki canke hakurikiye iki? Ku ruvyaro rwa Lameki nawe yaciye arongora abagore babiri. Umugore wa mbere yitwa Ada, umugore wa kabiri yitwa Zila. Kuri Ada aca avyara abana babiri, umwe yitwa Yabaru, yari sekuruza w'abungere, hanyuma Yubaru akaba sekuruza w'abanyamuziki. Ku rundi ruhande ku wundi mugore aca avyara Tubal Kayini. Bibiri twereka ko yari umucuzi, mushikiwe nawe akaba yitwa Nayama. No kuvuga rero tuza kubona sekuruza w'abanyamuziki akomoka kuri Lameki. Lameki niwe mu ruvyaro rwiwe haza kugaragaramwo umunyamuziki. Umwanditsi rero aragerageza kutwereka aho uwo munyamuziki yavuye. Ariko rero twegeranije tuza gusanga hari ibikorwa 4 muri kino gice. Twibukanye ni Adamu na Eva Imana ishoboye gushira mw'isi, hanyuma bararondotse abana babo gushika kuri no runganwe rw'umunani rwa Lameki. Hanyuma hari ibikorwa umwanditsi ariko aserura byagaragaye mu nganwe za mbere. Igikorwa ca mbere nuko barima, barabarimye. Igikorwa ca kabiri kuragira, bararagira, barabungere. Igikorwa ca gatatu kwari gucura, barabacuzi. Hama igikorwa ca kane kwari gucuraranga. None mbega vyoba bitwigisha iki uyu munsi? Ubwa mbere hari ibintu bibiri uyu murongo utatwigisha. Ubwa mbere hari abantu benshi bakunda kuvuga yuko umuziki ari mubi. Kubera iki? Kubera ko ukomoka kuri Kayini umunyavyaha yishe mwene wabo. Nimba bimeze uko, ubundi bwo bwoca umenga Abeli nawe nta ngorane yiwe. Tugaruke inyuma gato ku gice ca 3. Imana imaze kurema Adamu na Eva yabashize imbere uguhitamwo. Imana ibabwira ico bemerewe n'ico batemerewe. Yongera ibabwira n'inkurikizi zizoshika nibahitamwo gitandukanye muri ivyo bibiri yabashize imbere. Nibahitamwo kutajya ku giti babujijwe, bazobaho ibihe byose.
ariko kandi nibahitamo kukijyako bazopfa. Imana ihejeje kubabwira ivyo kandi bafise umwidegemvyo wo guhitamwo, ariko kandi inkurikizi ziri hejuru y'ivyo bazohitamwo. Tubona umwasi Satani aca mu nzoka, hanyuma arabahenda, baca bagenda kwamura bajya ku giti Imana yababujije. Ico ni igice ca gatatu niko kitubwira. Mu yandi majambo tuza kubona uko Adamu na Eva batumvira Imana, bagarariza Imana, ingene bahisemo kugarariza Imana, bagashaka kumera nkayo. Ivyo vyatumye bononekara mu bibagize vyose. Umwanditsi aza kutwereka ubwa mbere barahindigwa hanze, bakugwa mu itongo rya Edeni bari bashizemo. Hama Imana ishiraho abarinzi bashobora kurinda kugira ngo ntibagaruke. Turabona ugutandukana hagati ya Adamu na Eva hamwe n'Imana, baratandukanye. Ya migenderanire bari bafitaniye ntayihari, na vya bintu vyari vyiza byamaze kononekara bivuye kuri nde? Kuri Adamu yari abihawe ngo ashobore kubizezwa. Mbega ivyo none vyabaye ibiba kuri Adamu na Eva? Uno munsi hari abantu bavuga bati ivyo Adamu na Eva bakoze ntibindaba, kuko igihe babikora siho narindi. Ariko vy'ukuri no kwihenda, kuko tubona abavyeyi bacu ba mbere aba bakomoka ko bose bavuye hehe? Kuri bo. Ni ukuvuga ivyo bakoze ntidutandukanye nabo, natwebwe ubwacu twobaye ari twebwe ntitwokoze ibitandukanye n'ivyo bakoze. Mu yandi majambo, uguhitamo kwabo kubi ubwacu niko twahisemwo. Ni ukuvuga rero turi munsi y'urubanza rw'Imana, kandi turi munsi y'uburake bw'Imana. Kayini aza kuza aseruruye umutima w'ukwisha nk'ikintu Imana ihejeje kubwira Adamu. Yaramubwiye ngo uzopfa. Ubwo n'uburyo bumwe bw'icaha butanguye guseruka. Ariko tubandanije dusoma, tuza kubona Imana ishikaho irandura urungano rwa mbere rwose kubw'ivyaha. Ni kuvuga ngo ugomba gutahura ingene Adamu atumviye Imana ni kuva mu gice ca gatatu gushika mu vyahishuro Yohana. Niho uza kubona abanditsi batandukanye bo mu bihe bitandukanye bagaruka ku kijanye no kutumvira aco caha Adamu na Eva bakoze. Mu yandi majambo, urunganwe rwose rukurikira inyuma ya Adamu, Kayini n'abamukomokako bose, nimba ari Nowa tuzobona, nimba ari Yakobo, nimba ari Aburahamu, nimba ari Mose, nimba ari Dawidi, abantu bose tuzobona hanyuma, bose baracumuye kandi vy'ukuri n'abanyavyaha. Abeli naho Imana yahisemwo ishikanwa ryiwe, suko yari mwiza, yahiswemo kubw'ubuntu bw'Imana, aratoranywa bivuye mu kwigenga kw'Imana, kugira ngo Imana yiheshe icubahiro yuko atanu umuntu n'umwe abereye ushobora gushikanira Imana ikintu kizima kubw'ingorane y'icaha. Rero ku bantu biyumvira yuko umuziki ari mubi kubera ko ukomoka mu ruvyaro rwa Kayini, ntabwo ari ivyo na gatoya. Ikindi, igihe ibi vyaba, Imana ntiyaciye yubika burundu inyuma y'icaha ca Adamu na Eva ngo bace bapfa mu buryo bw'umubiri hanyuma n'ibibagize vyose bizimangane. Canke Imana ntiyaciye yubika ivyo yari ihejeje kurema vyose bikikuje bibakikuje. Oya, Imana yarazigamye kugira ngo rya sezerano yatanga mu gice ca gatatu umurongo wa 15 yuko naho umwasi yinjiye akabahenda hanyuma bagahitamwo nabi, hari uwuzoza azoshobora gukuraho ico kibazo yarateye. Ni ukuvuga tuza kubona Adamu na Eva ubwabo bazovyara uruvyaro, muri urwo ruvyaro akaba ariho hazova umukiza azoshobora kugirane kumena inzoka umutwe. Rero kubijanye n'abacuraranzi, kubijanye n'abaririmbyi bashobora kuvuka hanyuma bakagaragaza ingabire,
izo ngabire vy'ukuri bari nazo nizo twita talent naturel. Mugabo ubundi bwobwo ntabwo ari ingabire za mpwemu yera, zizoza kuba ingabire za mpwemu yera igihe bazumva ubutumwa bwiza bakabwakira bakavuka ubwa kabiri. Igihe Imana izobibagiriye ubuntu, gizoba ishikije ico yateguye uhere kuva kera hose mu kubatoranya muri Kristo Yesu, hanyuma bakakira igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri. Ariko mu bijanye no kuvuza, mu bijanye n'ijwi, abantu ni bamwe, yaba bizera n'abatarizera. Izo ngabire zose Imana yaraziretse zizoguma zihanahana uko urunganwe ruzogenda ruha urundi kugeza yaho abatoranijwe muri Kristo Yesu bazizera. Rero ntibihagaze ku ngabire, ahubwo bihagaze ubwa mbere ku mutima. Ikidutandukanya abizera n'abatizera mu ngabire dukoresha mu muziki nuko imitima yacu iba yarahinduwe n'ubutumwa bwiza. Bwa kabiri ni igihe two dukoresha izo ngabire ubutumwa dutanga atawundi bwamamaza uretse Yesu Kristo. Ikintu ca kabiri ino nkuru canke no murongo utagamije kutwigisha nuko hari abantu benshi bavuga ngo abacuraranzi ntibakizwa. Iyo tuvuze yuko abacuraranzi badakizwa, bisobanura yuko n'igihe tuzovuga ubutumwa bwiza atabagere ubugingo budashira kugira ngo bashobore kwizera. Ariko sivyo na gatoya. Ego barafise ibituma bavugwa yuko badakizwa. Mugabo iyo tuvuze yuko muri rusangi badakizwa, womenga naho bobwiga ubutumwa bwiza ni nka ryabuye rimara imyaka myinshi mu mazi ariko ritigera ribomba. Ariko kubijanye n'ibiriko biraba hano, ni kuvuga ngo umuntu wese akomoka kuri Adamu avuka afise ikibazo c'icaha. Yaba yavuza, yaba yaririmba, yaba yacura, yaba ari umwungere, kujya twabonye bijya bikorwa bine, tuza kubona vy'ukuri abantu bose bafise izo ngabire, ariko kandi zaratosekajwe n'icaha. Ntizishobora gukoreshwa ngo Imana ihabwe icubahiro kiretse bumvise ubutumwa bwiza bakizera, hanyuma bagakoresha izo ngabire zako bwo guhesha icubahiro nde? Uwo bizeye. Mu kurangiza, hari ibintu bishika bine uyu murongo twigisha. Ubwa mbere, ibijanye n'umuziki Imana irabihishura mu bantu ba mbere. Twabonye yuko urunganwe rwa mbere duhereye kuri Kayini dukuyemo Adamu na Eva, tuza kubona Lameke ari kurunganwe rugira ndwi, tushizemo Adamu na Eva n'urunganwe rugira 8. Izi nganwe za mbere kuva kuri Adamu turabona yuko Imana yaseruye ibijanye n'umuziki mu bikorwa byari bibagize byo kurima, kuragira, gucungura, murambabarira gucura, harimwo ni gikorwa cyo gucuraranga. Ivyo tuza kubibona ko ubuzima bw'abantu ba mbere bwari bufatanye n'umuziki. Umwanditsi umwe niwe yavuze ngo mbega vyogenda gute igihe twofata ikintu citwa umuziki wose tuwukuyeho. Kuko no musari y'amashengero avuga ati umuziki ntukenewe. Ivyo vyarashikiye n'indongozi za mbere zazanye inagurwa mu kinjana ca 16. Tuzobigaruka ko hanyuma. Umuziki ntukenewe, tukeneye kumva ijambo ry'Imana gusa. Ariko vy'ukuri nimba Imana yarashoboye kureka umuziki ukabufatanya n'ibikorwa vyari bigize ubuzima bw'abantu ba mbere, mbega vy'ukuri umuziki ni wari ufise ikibanza? Uwo muntu niwe yaciye avuga ati raba, ugiye mu modoka n'umuziki, wagenda muri salon de coiffure n'umuziki, wagenda mu ishengero n'umuziki, wagenda muri boîte n'umuziki, wagenda nta hantu na upfa gutambuka gusa intambuko zibiri n'umuziki. Umuziki rero ufatanye n'ubuzima bw'abantu. Ica kabiri, tuza kubona umuziki Imana iwureka n'inyuma yo kugwa k'umuntu. Ibi bitwereka ko n'abazovuka hanyuma natwebwe turimwe abakino gihe, nimba hari umucuraranzi ariko anyumviriza, nimba hari umuririmbyi ariko anyumviriza, nimba hari umwanditsi w'indirimbo ariko anyumviriza, nimba hari urongora indirimbo ariko anyumviriza, abo bantu bose bavutse bakomoka ku muvyeyi wa mbere twa Adamu. Ivyashikiye Adamu byaradushikiye.
ni ukuvuga twebwe n'abazovuka hanyuma bose tuvuka dufise ingorane y'icaha, bazovuka bafise ingorane y'icaha. Ivyo vyerekana yuko umuziki waratosekaye ku buryo n'urunganwe ruzogenda ruhanahana izo ngabire zizovuka hanyuma zaratosekaye. Ni ukuvuga n'ikibazo gikomeye mu gihe abazovuka hanyuma ejo ishengero rizobakenera bagakoresha ingabire zabo, tutazohava tumenya ingene bizokurikirana mu gihe tutarasuzuma vy'ukuri ko bumvise ubutumwa bwiza. None aya majambo canke uyu murongo utwigisha iki uno musi? Narimejeje kuvuga ibintu bibiri vy'ukuri uyu murongo utatwigisha, ariko ngire mpereza ku bindi bintu bibiri vy'ukuri uyu murongo utwigisha dufatiye mu kuri kose kwa Bibiliya. Ubwa mbere, abantu ba mbere Imana yashize ku isi bari bafatanye n'umuziki, canke ubuzima bwabo bwari bufatanye n'umuziki. Tuza kubona hari ibikorwa bine vyaranga ubuzima bwabo. Muri ivyo bikorwa bine harimwo gucuraranga. Bararima, bakaragira, bagacura, mugabo bakongera bagacuraranga. Ugiye kuraba umwanditsi ngene abivuga, urabona yuko nimba biswe ba sekuruza canke naho twofata ko ari base, bari bafise abana, uza kubona ko mu rungano rwabo bari bafise abacuraranzi benshi. Umwanditsi natwereka ivy'amajwi, mugabo murazi yuko umuziki n'indirimbo biba bifatanye. Rero turabona yuko Imana mu bwigenge bwayo irareka umuziki uraba mu buzima bw'abantu. Ico ni ikintu gikomeye mu gihe hari abantu bashobora kuvuga bati umuziki ntituzi iyo wavuye, mbe wavuye hehe. Ijambo ry'Imana riretwereka ko umuziki wari uhari no ku bantu ba mbere. Kigira kabiri, uyu murongo utwigisha nuko Kayini nk'umwe yabaye uwuvamwo uruvyaro ruba sekuruza w'abacuraranzi. Arico kibazo twatanguye tuvuga ngo mbega ninde sekuruza w'abanyamuziki? Yitwa Yubaro. Tuza kubona ubwiwe kubera komoka kuri Adamu n'ahavise iyo ngabire yaracumuye. Ivyo bitwereka ko abakurikiye inyuma bose, nkuko nagenda badondagura, natwebwe ba kino gihe abanyamuziki munyumviriza, ni waba ucuraranga, ni waba uririmba, ni waba urongora, ni waba wandika indirimbo, izo ngabire uko ari zine ziregeranye cyane n'umuziki. Izo ngabire zose zaratosekaye, naho twaba tuzikoresha bakadukomera amashi, bakatubwira ko tubizi. Nukuri izo ngabire zarononekaye. Kugira ngo zishobore kunagurwa nuko twumva ubutumwa bwiza, hanyuma Imana ikatugirira ubuntu, ikatuvyara ubwa kabiri. Muri ico gihe niho tuzomenya n'intumbero gukoresha izo ngabire zacu. Rero kuba ariko baranyumviriza, uyu murongo dutere kwiyumvira cane. Mbega ingabire noba mfise, ndazi yuko bwa mbere Imana ariyo yayimpaye. Mbega ubwa kabiri noba nzi intumbero y'ino ngabire. Uko tuzogenda turakurikirana muri biganiro, tuzogenda tugerageza kwerekana ko Imana yagiye ihishura. Kuri no munsi kwari kubereka sekuruza w'abavuzi b'umuziki yitwa Yubaro, kandi Imana irareka umuziki ukaba ufatanye n'ubuzima bw'abantu. Imana komeze kudutahuza. Murakoze. Niki ivyanditswe vyera bivuga ku muziki n'indirimbo? Niki ivyanditswe vyera bivuga ku muziki n'indirimbo?